ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Isaha 12 zayo neza mu studio za RPA nshuti namwe bakunzi mbaje kuramutsa nonga ndabe kaze mu iganiro Humura Burundi cyo kuri uyu wa gatatu genekerezo rya 20 ntwarane umwaka wa 2019 igana Humura Burundi muri kurikira muciye ku buhinga ngurukana bamenyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BI ingingo nkuru zigize kino iganiro akaba ari zikurikira. Abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe nuri ku butegetsi barabana gutotezwa mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa abarenga 60 bo mu mugambwe SNL wa Gatogwasa baramaze gutabwa muri yomi mu gihe umugambwe Sonya Frodebu haraye hafashwe abagera kuri babiri muri kineganiro maza kubikurikira. Ingingo yarayifashwe na Senare y'igihugu ya Kirundo yo gumiza mu nyororo abanyeshuri batatu bo mwaka w'indwi bagizwe gusibanganya ishusho y'umukuru w'igihugu ngwiteye kubiri n'agateka kubahiriza agateka kazina muntu n'akabana na jene muri kineganiro muraza kubikurikira nayo nkuko bisanzwe ku misi yose ya gatatu mu gice cya kabiri cya kino kiganiro tubayagira ibijanye n'amagara y'abantu. Uyu munsi tukaba twateguriye ibijanye n'uburyo bwiza bwo kwikingira indwara z'amaso. Muri bw'ivyuma ni Fabrice mu rukundo kuri mikro na Hervé Uhire kazi. Iganiro muri Burundi reka tugere mu gisata c'ubutungane. Parke ikukira Sentare y'igihugu ya Kirundo yafashe ingingo yo gumiza mu buroko batatu kubana batandatu bakobwa bagizwe gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bitanu byo mu mwaka w'indwi. Amakuru twakuye mu Kirundo amesha ko abo bana batatu bungurijwe mu kibanza c'abana kiri mu ibohero ry'Ingozi mu gatondo kuri uyu wa gatatu. Umushikiza manza yoba yabuze ivyagirije bikwiye byo tuma abo bana baciriga urubanza. Sentare yahawe ifata ingingo yo kumwongera umwanya wo kurondera ibindi vyagirije ariko inagumiza abo banyeshure mu munyororo. Abo banyeshure batatu bo kw'ishure shingiro rya Kamuri riri ku musozi Kirera muri commune n'intara ya Kirundo baramaze iminsi bafungiwe mu gasho ka parke ya Kirundo kuva ku wa 12 ntwarane umwaka wa 2019 bagizwe gucoza umukuru w'igihugu outrage au chef de l'État mu rurimi rw'igifaransa. Ugufunga abanyeshuri rero babaziza gufutanganya amafoto ya Petero Nkurunziza nguretse ko ari kurenza urugero ngo ni kimenyetso cerekana ko iyo leta nyene yataye umutwe. Bivugwa na Pacifique Ninahazwe afatiye ku ngingo ya Sentare yo gumiza mu munyororo batatu muri abo bana bo mu ntara ya Kirundo. Kubwo yarongo ishira hamwe Fokode abategetsi b'u Burundi bari bakwiye kwikubita gashi bakibuka ko ikibanza c'abanyeshure kitari mu gasho. Kurikira Pacifique Ninahazwe. Ibi bintu byo gufunga abana ngo bononye ifoto ya Petero Nkurunziza vyerekana ukurenza urugero n'urugero wo guta umutwe ivyo kugwanya icyumviro cyose kidahuye n'icya Petero Nkurunziza bigeze ko mu gihugu cy'u Burundi. Ko no guhindagura amafoto n'ibintu bisanzwe cyane ku bana twese twarabikoze kandi sinkekeranya ko na Petero Nkurunziza ivyo bintu yabikoze. Eka noneho umuntu aratinda kanibaza ko vy'ukuri abatwara Burundi harimo na Petero Nkurunziza baba bagifise umutima w'ubuvyeyi. Ko none ifoto yo kumbure umuntu yoshobora kugira ati nikosa iyo wononye igitabo cy'ishure ariko iyo ukoze kosa kw'ishure uhanwa n'amategeko y'ishure ntabwo uhanwa n'igitabo mpanavyaha ku buryo bajya gufunga umwana ngo azize konona igitabo cy'ishure. Ibi bintu nakamaramaza sinzi ko binashika bakaniyumvira ubutumwa bariko baraha abana batoyi. Erega biko babwira bati uyu muntu mubona kuri ino foto ni igikoko muramutinye sumuntu sumuvyeyi ku buryo ukoze no kwifoto yiwe gusa ushobora kubizira ugapfa
bagafungwa kumbure mu nyuma ho tuzava twumva banicwa ibi bintu n'akamaramaza dusuye twibutse rero Petero Nkurunziza n'abategetsi b'u Burundi ko ikibanza cy'abana ari mu ishure ntabwo ikibanza cy'abana kiri mu munyororo. Yari Pacifique ni nahazwe asanzwe ishirahamwe FOCODE nkuko nabwiye mu ntango za kino kiganiro humura Burundi abanywanyi barenga 60 umugambwe SNL niwe amaze guhagarikwa mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa umugambwe umaze kwemererwa gukora ku mugaragaro benshi muri bo bakaba bagizwe gutunganya inama zitemewe n'amategeko bamwe bakaba bamaze no kurekugwa idonido na mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye. Abaheruka guhagarikwa vuba n'abantu babiri bo muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga. Abo banwanyi ba SNL bahagaritswe kuwa kabiri uheze, muri bo harimo witwa Alexandre Ndayishimiye yarasanzwe arongoye uwo mugambwe muri komine Butihinda. Uwitwa Salvatore Nshimirimana afungiwe mu gasho k'Inyaminama Ngozi yafatiwe muri quartier Rubuye ku munsi w'Imana uheze. Abandi bane bafungiwe mu gasho ka komine Kiremba muri yo ntara ya Ngozi nyene kuva kuwa gatanu uheze. Kuri uwo munsi nyene abanwanyi batandatu ba SNL bo ku mutumba Muyange muri komine Mugina mu ntara y'Ibitoke barahagaritswe bongera barafungirwa mu gasho ka komine Mugina. Abo bose bagirizwa kugira inama zitemewe n'amategeko. Kuwa gatanu uheze mu ntara ya Gitega hafashwe abanwanyi 12 ba SNL ku mutumba Ngerangabo muri komine Mutaho bagirijwe gutunga ibigwanisho. Bamwe muri bo bahavuye barekugwa. Uwitwa Samson Mikigaro umunwanyi w'umugambwe SNL yarafashwe yongera afungwa mu gasho ka komine Busoni mu ntara ya Kirundo hari muri indwi turangije kwigerekerezo rya 12 ku kwezi muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Abanwanyi batatu ba SNL barahagaritswe bagirizwa gukora inama itemewe n'amategeko. Abandi 17 bafatiwe muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana, mu gihe abandi 17 bafatiwe muri komine Matana mu ntara ya Bururi. Umunsi wuguruga ingoro y'umugambwe SNL igenekerezo rya 11 uku kwezi, bose uko ari 34 bakaba baciye bari kugwa uwo munsi nyene. Imiryango yabo bose bahagaritswe bemeza ko bahagarikwa bazira iziyumviro zabo vya politike. Arakoze mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye. Tukivuga ibijanye n'itotezwa ry'abanywanyi bari mu migambwe itavuga rumwe na leta, abanywanyi babiri umugambwe Sawanya-Frodebu muri zone Gitaba muri komine n'intara ya Makamba baragayetswe n'igipolisi kuri wa kabiri. Umugambwe Sawanya-Frodebu ukaba wiyamiriza ico yita uruhigi ruriko rukorerwa abanywanyi babo. Fenias Nigaba umuvugizi wa Sawanya-Frodebu asaba inzego z'umutekano kureba kwivanga mu bya politiki. Ejo hariho witwa Nkurikiye Julius wo ku mutumba Cunamwe zone Gitaba yahagaritswe ku mutahe w'umupeje yitwa Ndamiye acajana mu gasho ubutaraririye arafungwa. Kare wundi yitwa Buregeya Omar wo ku mutumba Mahembe nawe nyene ejo yarafashwe arafungwa mu gasho ka zone Gitaba ararayo. None ubu nawe numvise ko bamujanye imakamba. Hakabaho n'uwundi yitwa Ntahiraja Zeno icegera c'urongoye urwaruka rw'umugambwe Sawanya-Frodebu muri komine Makamba aba ku mutumba wa Mugutu zone Gitaba nyene nawe nyene bazinze kumurondera ariko Imana yakize ntiyafashwe. Urumva rero turabona ko by'imurukurikirane ko gutoteza abanywanyi b'umugambwe Sawanya-Frodebu kugira ngo hitubandanye urugamba rwacu rwa politiki. Tubajije icyatumye nk'uwo Nkurikiye afashwe batubwiye bati ngo uwamufatishije ngo azoboneka ejo tuzobimenya bukeye. Urumva rero umuntu arafise uburenganzira bwo kumenya igituma afashwe kandi ntaho yari karaja bari kurindira bukeye bagahamagara uwafise icyo amwagiriza bakabumviriza. Tubona rero ko ari uburyo bafashe kugira ngo batoteze abantu bacu. Ngira ngo bagize ubwo baravye amanama menshi ariko arabera mu iyo ntara kandi abantu bakitaba ku bwinshi. Ngira ngo ntabwo binezereza abo mugabo uri ku butegetsi, naco gituma rero bafashe ubwo buryo kugira ngo batoteze abanywanyi bacu kugira ngo bababuze gukora hama abanyagihugu bagume bari mu mugambwe umwe kandi atari byo twe twifuza mu bya politiki. Rero twebwe ibyo dusaba ubwa mbere ho nuko abo bantu bafunzwe borekugwa atakirinze gusabwa kuko bariko bararengana. Ni guhagarika kudacye n'amategeko, kubarenganya nivo za politiki ziriko zituma abo bantu bahagarikwa. Dusabye rero abajejwe intwaro n'abajejwe inzego z'umutekano ko boreka abarundi bose tugakora ibikorwa bya politiki tukabikora dukurikije amategeko, ariko ntibaze barivanga mu byo bintu by'imigambwe, bareke imigambwe yigenge. Humura Burundi.
Tubandaniza iganiro muri Burundi mu gisata c'intwari bereye bamwe mu bakozi ba Afritextile basaba umushikiranganje w'akazi kubafasha gutorera inyishu ingwane y'ubusumbasumbane bw'imishahara. Abo bakozi bagiriza abarongoye ko batubahirije ivyo bari bumvikanye mu nama bagiranye. Idonido na Emile Nibasumba. Bamwe mu bakozi ba Afritextile bavuga ko bari bumvikanye n'umukoresha ko ubusumbasumbane bw'imishahara budakurikije amategeko buzokosogwa, ariko abo bakozi bamenyesha ko amategeko mashasha yishira hamwe atavyubahirije. Inyishu z'ivyo bibazo bijanye n'akarenganyo k'imishahara byatanzwe n'abaserukira umukoresha bari kumwe n'abaserukira abakozi, byarafuswe n'ingingo ya 46 yo muri rino tegeko rishasha. Kandi ihinguriro Afritextile no kuvuga sizinga ryigenga, ni ihinguriro ritegeza kwisunga andi mahinguriro ari mu gihugu ndetse rikisunga n'amategeko y'igihugu. Abo bakozi basaba umushikiranganje ajejwe akazi gutorera umuti iyo ngorane. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi yaratevye arishikira ngaha mu ihinguriro Afritextile azanye n'ingorane abakozi bamutuye, aho yivugiye wenyene ko ingingo ya 73 ya Code du Travail itegerezwa kubahirizwa kugira bagwanye ibintu bijanye n'ikumira iryo ari ryo ryose. Dusaba rero umushikiranganje ko yotegeka ko ingingo ya 73 yokubahirizwa nkuko yabishikirije wenyene igihe yishikira ku kivi. Umuyobozi mukuru wa Afritextile Nzeyimana Gilbert ntitwashoboye kumutora kuri telefone yiwe ngendanwa, ariko abo bakozi bavuga ko bafise n'izindi ngorane zijanye no gutanga amanota, ukuduga amapete hamwe n'uburambe mu kazi. Arakoze Emile Nibasumba. Na imyidogo ni myinshi mu bakozi bishira hamwe Poste bakoresha amapikipiki y'iryo shira hamwe. Abo bakozi bamaze imyaka irenga 5 bataronswa amasezerano y'akazi kandi bajeje gutwara ubutumwa bwa Posta mu makomine atandukanye y'igihugu. Abo bakozi basaba abatwara iryo shira hamwe ko bubarenganura. Idonido na Inosa Valente Singira nkabo. Mu ntara zose zigize Burundi ishira hamwe Posta rihafise ipikipiki imwe ku ntara ijejwe gutwara ubutumwa mu makomine atandukanye. Abo bakozi b'iryo shira hamwe banyonga izo pikipiki bavuga ko umukoresha wabo yababoheye amaboko imugongo, kuko bamwe muri bo bakoze ako kazi imyaka yaba 6 ariko atamasezerano y'akazi barahabwa, contrat de travail mu gifaransa. Ku ntara hari amapikipiki imwe itwara amakoriye mu makomine hagati. Hanyuma twebwe baraduhaye akazi, ubu bamwe barakwije imyaka 5 bariko baraba imyaka 6, abandi bakwije imyaka 4 dukora mugabo n'ubu nta makontara dufishe. Abo bakozi ba Posita ngo babuze ayo bakira nayo bamira, ngo kuko bamaze gushikiriza ikibazo cabo kujejwe abakozi muri iryo shirahamwe rya Posta, ariko amaso yaheze mu nzira. Kandi turandika tugasaba tukanatelefona abashefu bacu tubagije ku mabiro aho twitwa ko dutwagwa twebwe, batubwira ngo ni mu telefone hejuru naho akaturungisa kwa shefu du personnel rero nawe aguma tubwira ngo ni murindire turiko turavyiga, twarategereje twarahunze. Kuri iyo myidogo y'abo bakozi uruganda rwa RPA rwarondeye kuri telefone yiwe ngendanwa Pacifique Munyeshaka ajejwe abakozi ba Posita, ariko turamukena. Tukivuga ibijanye n'intwari bereye, abanyagihugu bo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza bamesha ko bashegeshwe n'itotezwa bari kwagirirwa n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ubicishije kugaruka gwawo rw'imbonera kure. Abaremye umuceri muri iyo komine bavuga ko badatahura ingene batozwa amafaranga ku mwimbu wabo yitwa ngo nayo guterera uwo mugambwe, imbere yuko bonyene ubwabo bikura kuya babiriye mu ndimo zabo. Ni nk'utwo twateguriwe na Janvier Ninahazwi. Abarimyi b'umuceri aho muri komine ya Gihanga bamenyesha ko kuva ishikiremwa batari bigere babonaho umuntu atangishwa ihadabu ku mwimbu wiwe mu murima wiwe bwite ataranawushikana mu rugiwe. Ivyo rero ngo bigakorwa no gwaruka rw'imbonera kure rw'umugambwe uri ku butegetsi ariwo CNDD-FDD. Abo banyagihugu bakavuga ko barambiwe n'intererano z'agasakisaki zitangishwa atacamira. Twebwe abanyagihugu Gihanga hari ibintu barabuze anaye ducira nayo tumira kubona umunyagihugu arima yahengere hajya keza akaja gusarura ugacisanga ku murima hari abantu bari ngaho ngo utegereza guca utanga amafaranga y'ibintu uhejeje kwimuka. Ivyo bintu byo kuri kwisi irema ivyo kwigira tubona kandi nta kundi utegereza guterera, utegerezwa gutanga ayo mafaranga. Urashaka vrema babijejwe n'ivyo umuntu yimuye tarashora
ubikuye mu murimi wawe warariye ngo uce ngo utanga amafaranga y'ibyo twarondeye abajejwe intwaro muri komine Gihanga kugira ngo bagire ico babivuze ko ariko twabakenye. Jean Veninazwe arakenuye mu kanya twananiza kino iganiro humura Burundi mu makuru avugwa mu mpunzi z'abarundi. Humura Burundi. Igice ca mbere c'umwaka w'ishure kiraheze hari igice kinini c'abanyeshure bo mashure ari mu ikambi y'impunzi imahama mu gihugu c'u Rwanda bataronka ibikoresho abavyeyi bakabasabishira hamwe HCR gukurikirana ico kibazo reka nkuru tubaze Sandrine Nkurikiye. Ubwo bukene bw'ibikoresho kwibonekeza cyane cyane mu mashure yisumbuye nk'akarorero kuva mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka w'umunani abanyeshure baronse hagati y'amakaye 3 gusa mu gihe kuva mu mwaka w'icenda gushika mu mashuri aheza hariho bamwe baronse amakaye 2 canke 3 mu gihe bari bakeneye n'imiburibura amakaye 18. Uretse ivyo rero abanyeshure bo mu ikambi y'Imahama abaronse umwambaro w'ishure ni bake cane. Uwo muvyeyi afite abana 3 amenyesha ko ubu bandika ivyigwa mu makaye make baronse bakaza barandika imbere n'inyuma. Ikibazo abana babiri bararonse uniforme kimwe ariko bose uko ari 3 baronse amakaye adakwiye. Uwo yararonse amakaye 2 ubundi baramuhaye agakaye kamwe mu nyuma baramwongera kandi ubundi yaronse 3. Umva nk'umwana wo mu wa gatanu kuronka amakaye 3 biba bigoye kuko nko gufata amanote nko kubana muri sogondere tuvuge bacurikiranya amakaye urumva ko ari ikintu kitoroshe. Abavyeyi bo mu ikambi ya Mahama bakaba basaba ishirahamwe HCR kubagarukirako kuko atahandi bo kwitura. Yuko ibikoresho bitangwa na HCR biba bigoye ko umuntu yiyungunganya ngo ashobore kugura nka uniforme, biba bigoye amakaye biba bigoye nko gusaba HCR ko yodufasha ikagerageza nk'abana baza baja kw'ishuri bakabaronsa ibyangombwa kugira ngo bashobore kwiga neza kuko iyo ibikoresho bidakwiye natwe abavyeyi tugira ibibazo n'abana bakagira ibibazo kuko kumenya mu ishuri aba ari ikibazo nyine. Mumenya ko mu ndwi iheze ishirahamwe ADRA rijejwe gutanga ibikoresho ngaho mu ikambi yatunganije inama yabahuje n'abavyeyi hamwe na komite ijejwe ivyigwa ngaho mu ikambi yamenyesheje ko mu vy'ukuri uyu mwaka ibikoresho vy'ishure baronse vyari biki. Arakoze na Sandrine Nkurikiye ishirahamwe HCR rekana ko haheze igihe leta ya Tanzania igaragaza ko isa niyarambiwe n'impunzi. Mu cegeranyo cayo ishamwe HCR ivuga ko vyahereye kuyugagwa ry'amakambi ifata kibanza yahora yakirwamwo abahunga. Ubu Tanzania ikabiriko yihatira guhimiriza impunzi na cyane cyane z'abarundi gusubira iwabo. Idonido na Nadeje irakoze. Kubw'icegeranyo c'ishirahamwe gita impunzi kw'isi HCR casohotse kuri wa 18 ntwarante Tanzania itera ihindura politike yayo. Ico cegeranyo kivuga ko kuva mu 2017 Tanzania yafashe ingingo zitorohereza abashaka kwinjira muri ico gihugu kugisabamwe ubuhungiro. HCR mu cegeranyo cayo iti kuva mu kwezi kwindwi mu 2018 ibibanza 19 vyose vyahora vyakirirwamwo ivy'imfata kibanza impunzi z'abarundi n'abakongomani vyarugawe burundu. Ico cegeranyo ca HCR cerekana ko no ku mpunzi zamaze gushika kuri ubwo butaka ikibazo cyo kubakingira no kubafasha kubaho kidatomotse neza. HCR muri ico cegeranyo igaruka ku ngingo za leta ya Tanzania zibuza impunzi umwidegemvyo zikabatuma badashobora no kugira utwo badendekanya kugira ngo bunganire iposho risanzwe ari ntica ntikize bahabwa n'iryo shirahamwe. Ubuzima nk'ubwo rero kubw'ico cegeranyo buriko butuma bamwe mu mpunzi bahitamo gutahuka. Ivyo gutahuka nkuko ico cegeranyo kivyerekana leta ya Tanzania irabishigikiye cyane mbere ikanabihimiriza. Ibifata nk'umuti urama ku kibazo c'impunzi z'abarundi. HCR kubgayo naho idashigikiye ico bita itahukanwa kugushaka ibandanya ifasha ico gikorwa kugira bikunde impunzi zishobore n'imiburiburi gutahuka mu gateka. Ariko naho biruko HCR mu cegeranyo cayo imenyesha ko bamwe mu mpunzi bari bamaze guhunguka muco bise ko ari ugutahuka atagahato baza baramaze gusubira guhungira muri ico gihugu nyene. Arakuniye Nadeje irakoze iganiro muri Burundi murekurikira muciye ku buhinga ngurukana umenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI mukanya igice kabiri cekino iganiro. Humura Burundi.
mu gice cya kabiri cya kino kiganiro dukurikira amagara soko y'ubuzima turaja kumva uburyo bwiza bwo kwikingira indwara z'amaso biciye mu gufungura ingaburo kama zujuje ubuziranenge. Icyo kiganiro mukanwa giteguriwe na mugenzi wacu Onezime Rushimagize. Amagara soko y'ubuzima. Amagara soko y'ubuzima ni ikiganiro gica ijya nino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira. Ikiganiro amagara soko y'ubuzima gica ku radio ijwi ry'abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu. Turabaramukije inshuti bakunzi ba kino kiganiro. Mu ndwara nyinshi zifata abantu abahinga basanze ziva ku byo abantu bafungura ivyo twokwita imirire mibi. Nayo mu kigo cakozwe n'ishiramwe mpuzamakungu gitaho imfungurwa ku isi PAM basanze mu Burundi abana barenga ibice 58% basinzikajwe n'indwara zo gufungura nabi. Muri izo ndwara harimo n'inzifata amaso ari nazo tuja kurabira hamwe muri kino kiganiro. Mwagiteguriwe nanje Onezime Dushimagize ndabahaye ikaze. Indwara z'amaso tugiye turabire hamwe kuri uno munsi zifite ibimenyetso bitandukanye nkuko nazo nyene ziri ubwoko bwinshi. Mu gutangura kino kiganiro mugenzi wacu Marie Ange irakoze abanza ducire ku mayanga bimwe muri ivyo bimenyetso. Bimwe mu bimenyetso biranga umuntu yafashwe n'indwara z'amaso aragira ingorane iyo ariko arasoma igitabo canke indome zanditse ku kibaho. Uwo muntu yaravye indome abona ibintu vy'ibikeke nkuko umengo indome ziriko ziriruka. Hari naho azibona umengo ziri kure canke ziri hafi cane gusumba uko bisanzwe. Iyo naho aravye mu muco w'itara canke w'izuba arumva imisonga myinshi imubabaza mu maso. Ahandi naho akumva araremerewe kw'izosi nkuko umengo ni ikintu bahateretse. Na cane cane iyo yafashe umwanya wo gusoma canke kwandika ku mashini bita ordinateur. Ni yaravye imbonesha kure ariyo televizion umwanya utari muto arumva uburuhe budasanzwe kw'izosi no mu mitsi yo mu misaya. Abo bantu birashika kandi bakumva ibintu bisa n'ibitembera mu maso womengo n'umusenyi canke bakumva bababwa nkuko womenga bagiwemwo n'agapiripiri. Hari nabo usanga iyo bahuye n'umuyaga baca bakorora amosozi buno nyene canke nabo bakumva batonekara mu gice co mu mutwe bita mu ruhorihori. Hari n'ababa bamaze gusinzikara bumva iminzerere mu matwi canke bakumva umengo ni ingoma ziriko zivugira mu matwi ivyo bita bourdonnement d'oreille. Hari n'igihe uyo muntu yama yumva arushe afise intege nke mbere bikamugora gufata ku mutwe ivyo yumvise canke yasomye bitumwe nuko ubwonko buba bwarandukiwe. RPA ni iki ryanje ryatwese ni iki ry'abanyagihugu. Arakoze Marie Ange. Nubwo biruko indwara z'amaso si zose zigira ibimenyetso kuko hari zimenyekana umuntu yamaze gusinzikara nk'iyo bita glaucome. Iyo rero nkuko bishikirizwa na muganga ni nziza Guy Michel abantu benshi bayimenya ariko bayibwiwe na muganga. Indwara ya glaucome akenshi ifata amaso yose uko ari abiri. Ni indwara ifata agace ko mu jisho umutsi bita mu gifaransa nerf optique. Iyo nerf optique nayo ikaba ifise akazi ko gutwara mu mutwe ibi by'umuntu aba abonye. Niko gace gahambaye mu bice byose by'ijisho bituma dushobora kubona. Nico gitera ubwoba kuri iyo ndwara kubera iyo ndwara ntigira ibimenyetso. Ni indwara umurwayi ntaheza ngo amenye ko ayirwaye atari umuganga yamubwiye kubera nta bubabare itera kandi nta bindi bimenyetso bishobora kuboneka. Umuntu ayimaranye igihe atari gito ituma agenda aratakaza kubona. Agenda kubimenya yuko indwara yamufashe yamaze kuba nyinshi cyane ku buryo rero biba bigoye kumuvura. Akenshi tuyibona baje kwivuza izindi ndwara, nta muntu n'umwe aza kwivuza avuga ngo noba ndwaye glaucome cyangwa mfise ibimenyetso nk'ibi. Baranatangara rwose bakumirwa kubera umuntu aba batoye indwara bataziga. Ariko ku bwacu twe turabaganga tubona ko baba batomboye kubera umuntu ashobora kubavura ko turazi neza yuko iyi ndwara umuntu atayivuye amaherezo ari guhuma.
indwara z'amaso ziva kuki nk'uko twabiciye ku mayange mu ntango za kino kiganiro indwara nyinshi harimo n'izo z'amaso ziva ku byo abantu bafungura. Umuhinga mu bijanye no kuvura no gukinga indwara biciye mu ngaburo kama Alexis Harimeshi avuga ko kutamenya canke uburyo buke mu bijanye n'ingaburo arivyo bituma abantu benshi basigaye bakarirwa n'indwara z'amaso. Ije giwe tukaba turikesha radio Ibizigiro. Dr. William Osler numuganga rurangirano wo mu Canada yaronse ibidari by'umwaka byinshi kubera ubuvumbuzi yagiye avumbura ku by'amagara y'abantu yemeza yuko ibice 90% no kuba bagwayi 100 ku isi bagwaye 90 muri bo baba babitewe n'amakosa bakorera ku meza mu byo barya bitari byo mu byo banywa bitari byo no mu byo bateza kurya no kunywa mugabo batabyihereza kuko batabifise kuko batabizi cyane kubera yuko atari byo baha agaciro. Nuko rero mu yandi majambo ibituma bitumye abantu basinzikaye bama mu bitaro bari ku musego harimo n'izi ndwara z'amaso kenshi biva ku mirire mibi. Akararo twotanga rero dufatiye ku maso hariho ibintu bita mu gifaransa aliment d'imitation, ni ukuvuga n'ibifungurwa hamwe n'ibinyobwa usanga abantu bihereza mugabo bifise ishusho nk'ibifungurwa mugabo kandi atari byo. Aha twavuga nk'akarorero nk'ubu bugari usanga bw'umwumbati binika mu mazi hanyuma ukazosanga imyumbati barayitetse mu nkono bayinika mu mazi ndwi yose hama barinura baranikira barasekura bagira ifu bavyita ikirobeke. Burya bugari mu bisanzwe nta kintu na kimwe kizima gifasha amagara y'abantu kiba kirimo kuko n'isukari ubwayo umwumbati usanzwe ufise kugera ku bice birenga 40% iba yaratakariye mwajya amazi. Ndiko ndavuga isukari bita amido n'ibijya bintu mengo bifu usanga mwijya ngunguru cyangwa mwijya safuriya cyangwa mwijya base barinitse mwijya mwumbati mugabo usanga kuna gusanga nkaha imbo ari naho mbere usanga abantu benshi bagwaye indwara z'amaso usanga biyemira ku bugari bw'umwumbati mu gitondo ku mugoroba kenshi baba bitewe n'ubukene mugo hariho n'abatabiterwa n'ubukene ahubwo bakabiterwa n'akayabago kubera yuko aribwo bakunda. Igihe rero abantu mu gishingo cy'ubugari bw'ibigori bukaranze mu gicingo cy'ubugari bw'ingano baba ku bugari bw'umwumbati indwara z'amaso ntushaka kuzikinga kuko uretse ko umwumbati bwawo usanzwe wifitiye n'indema mubiri no kuvuga proteine ziri kurushi atabinure wozirondereramo insanganyangaburo n'amavitamine umubiri ukeneye kugira amaso akore neza. Ndiko ndavuga nka vitamine A ntushaka kwirondera mu mwumbati. Insanganyangaburo zikora na vitamine A kugira ngo imitsi yacu bita amanere ishore gukora neza ntitugwara indwara z'amaso. Iyo ntuza kuyisangamo kuko nk'ijya mitsi usanga idariye kwizosi ugasanga umuntu yamaremerewe kwizosi imitsi yo mu musaya gasanga iradariye irakweguka umutwe ukagumumeneka. Kenshi ingaburo umuntu aba yarabayemwo itagiramwo vitamine cyangwa insanganyangaburo A hamwe n'insanganyangaburo zo mu rwa B ishikamoko 18 bita vitamine B complex. Iyo rero abantu bama ku bugari bw'umwumbati iyo insanganyangaburo A na vitamine B ntushaka kuyironka byoroshe namba na cyane nko mu kiyaya Cimbo aho usanga abantu barya ubugari buri munsi bw'umwumbati kandi ibigori biraho n'ubugari bw'ingano buraho. Iyo n'ingaburo rero y'inyiganano busa n'ubugari mugo ntibaruguri bwo kubera yuko ataco bwinjiza mu mubiri. Ikiganiro na magara soko y'ubuzima. Muganga ni nziza Michel avuga ko indwara z'amaso nka glaucome abantu bazigendana igihe kitari gito batazizi zikaja kwibonekeza umuntu amaze gusinzikara. Ivyo bikaba vyatumye abahinga mu bijanye n'amagara y'abantu basaba ko umuntu wese afise imyaka 40 n'irenga ko yoja kwipimisha amaso n'atakimenyetso na kimwe yoba ari yumvako. Indwara imaze gutangura biragoye gutora neza umunsi hereyeko umuganga abona ibimenyetso vyerekana ko indwara ihari imaze igihe. Abaganga rero baciye bafata imyaka ya 40 kuko babona ko abantu ari bo babagwiriye indwara itangura kubafata. Abakiri munsi y'imyaka 40 bariho ariko ni bake. Mwumva rero nta muntu wica abwira abantu bose nimwerukire kwa muganga w'amaso abarabire nico gituma bafatiye kuri iyo myaka ya 40. Ariko ico nababwira kuri twebwe abafise uko bagwirabura iyo ndwara turamaze kubona kwiza kare tugereranije n'ubundi bwoko bafite uko bagwera canke bajya bita ngo nabo muri Aziya nko muri Chine no muri Japan
barabonye yuko bobo ingwara izo bamaze gukura. Ugiye uraraba mu byandiko bigenda birasohoka mu bitabo by'amagara y'abantu bisohoka mu bihugu bakunda kugira ubushakashatsi, byerekana yuko muri Afrika iyo ngwara igwiriye gusumba ibindi bice byo kwira. Umuhinga mu bijanye no kuvura no gukinga indwara biciye mu ngaburo Alexis Harimenshi avuga ko nyinshi muri izo ndwara zigenda ziremarema buhoro buhoro bivuye ku byo umuntu afungura zikaja kwigaragaza amaze gukura. Hari ibintu twita maladie degenerative, ni ukuvuga ni indwara umuntu atabona akiri muto mu myaka 10, 20, 25 atayibona, mugabo zigatangura kwerekana ibimenyetso byazo amaze imyaka 30, 40, 50, 60, 70, 80. Izo ndwara rero twita maladie degenerative si indwara zifata abantu bakuze mu myaka y'ubukuru, kuko benshi bibaza ngo kubera akuze, kubera afite imyaka 50 ngo ateza kuzigwara. Oya, ntabwo ziza kubera umuntu akuze, ahubwo n'amakosa umuntu aba yagiye akora guhera mu bwana. None amafanta ntituyanywa tukayagira ingendo yacu kuva tukiri abana, inzoga ntidukura tuzinywa, ibi bintu byo kurya imikate n'amabenyi ataco byiza mu mubiri, byo kwama ku bugari bw'umwumbati, uburobi bw'ikembe, nitubihera tukiri abana bacu ntitubibagaburira. Ni ukuvuga akiri umwana rero ibimenyetso ntubibona by'ubugwayi, mugabo hajya ingwara ziba ziriko ziriremarema buhoro buhoro. Hazogera rero mu myaka y'ubukuru 40, 50, 60 amakosa yagiye arakora guhera akiri umwana akaca yerekana rero ibimenyetso byayo. Ni ukuvuga mu yandi majambo rero izi ngwara z'amaso abasaza bagwaye bazirondeye guhera mu bwana bwabo. Ku kibazo cyo kumenya igituma hari abana bavukana izo ndwara z'amaso kandi bataba barafungura zimwe muri izo mfungurwa ziteza ibibazo, umuhinga Alexis Harimenshi avuga ko bazikomora ku bavyeyi babo biciye mu byo baba bafunguye. Ubwa mbere urabona umwana amara amezi 9 mu nda kwa nyina wiwe, nyina mwibungenze. Ibihimba rero biba biriko biratera imbere bikura, development, umwana ari mu nda. Na cyane guhera mu kwezi kwa 3 umwana ari mu nda niho ibihimba bikomakomeye, umutima, ubwonko n'ibindi biba biriko birakura ku muvuduko ukomeye. Ico gihe rero kugira ngo ibyo bihimba bikure byiremareme neza bitegwa hanini n'inyifato y'umubyeyi yibungenze. Abaganga bama babasigure yuko iyo umubyeyi yibungenza nk'inzoga n'itabi, umwana ashobora no kuvuka ari kimuga cyangwa akavuka adafise ibiro bikwiye. Bisobanura yuko ubuzima bw'umwana afise mu nda nubwo azogira amaze kuvuka butegwa n'ingaburo y'umubyeyi. Nko mu gihe rero umubyeyi yibungenze kubera ubukene cyane kubera ubujuju kutamenya amabwirizwa ngenderwa ko y'ubugozi bw'ibyamagara, ukuntu yofungura neza, yonywa neza, yo kwirinda ingwara, ugasanga yama kwazangaburo nababwiye, ugasanga nk'umudamu yibungenze ari kararya uburobe, ari kararya umukembe ku meza, awukoze indagara 2 cyangwa intete 2 z'ibiharage, ibyo akazobikora amezi 9. Uwo mwana yibungenzwe uwaza ko azomvuka ari muzima. Oya, iyo rero mu maraso y'umumama yibungenze atasanganyangabo cyangwa vitamine A ikwiye ihari, zasanganyangabo zo mu guabe akaba taziriho, kuko n'utwo yaronse twinisha nikize cyo cyatununuzwa n'isukari yihereza cyangwa inzoga. Kuko utanga inzoga usanga nkaba twita bakizwa ahera inzoga akacaza kugira umwerera, amafanta na ya maji bashira mu isukari nyinshi. Icyo gihe rero uzoca usanga hageze ko uwo muvyeyi yibaruka mu maraso y'uwo mwana yibungenzwe, uzosanga atansanganyangaburo B na A zirimo. Wa mwana akacagenda kamara amezi 6 atacarya atacanywa uretse ya maberebere ya mama wiwe, nayo atagira bya bindi nyene amaze no gufungura naho. Wa mwana ukacusanga ni bwa bugari bw'umwumbati, ni bwa burobe, agize ngo arafunguye naho by'ikizunga akacarya umuceri wera watakaje za vitamine zo mu guabe. Mbere ugasanga abana bacacane nko mu misozi, ugasanga nizo mfungugo nyine ataca zimaze aza kuzirya ari uko bazishuhije akarya umushusho. Icyo gihe uwo mwana rero atari ibindi bitangazo yakorewe azoca gwara ingwara z'amaso, mbere n'uruhumyi ruce ruziramo. Naho abo bana rero bazikuye no kubera yuko yazikomoye mu nda kwa nyina.
dusozera kino kiganiro umuhinga Alexis Harimeshi ahanura abantu kwikingira indwara biciye mu gufungura ingaburo zikwije ubuziranenge. Uburyo bwiza ni ukwikingira indwara utarayigwara, hari ibyo twita prevention primaire. Ni inyifato nziza umuntu agira akikingira indwara atarayigwara kugira ngo ntayigware, gusumba gutega amakiro kwivura wamaze kugwara. Ni ukuvuga rero mu ijambo rimwe aba bantu bakunda gufungura ubugari bw'umwumbati, ubugari bw'imikembe, uburobe, aba bantu bakunda kunywa amafanta, inzoga, aba bantu bakunda kunywa itabi, imikate n'amabenyi bikozwe mu ifarini yera, niba bikore gusa babuze ukundi bogira. Simvuga ntibabikore kuko hagufu n'umunsi wofeje, hakwishwe n'inzara worya bibi. Rero mugabo igihe cyose bishobora ko abantu bohindura, niba ry'ubugari bw'ingano, ubugari bw'ibigori bukaranze atari burya bweruka, mu gishingo cy'amafanta abantu boza baranywa imitobe bikaye bo nyene mu vyamwa canke bakarya ivyamwa, mu gishingo c'icayi n'ikawa abantu bonywa ubuyi canke bakanywa icayi ciza bikozwe mu mababi y'amavoka, mu mababi twita tan, mu cayi bita romarin, amacayi. Hanyuma ababishoboye bagashiramwo ubuki mu gishingo c'isukari, bazaba bariko barikingira indwara nyinshi kandi tudasize inyuma n'indwara z'amaso. Ni hano dusozera ikiganiro amagara soko y'ubuzima cuno munsi. Onezime dushimagize nakibateguriye. Ndabasezeye ndabifuriza amagara meza. Cari ikiganiro amagara soko y'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Arakoze mugezi wacu Onezime dushimagize nonga kujyo jwijiwe cyose ko kiganiro muri Burundi mariko murakurikira. Nkashimye mwe mwese mu ruteza abiri, nkashimye bagenzanje bagize cyo batera kugira kiganiro cyo gutorokanywa mwe bw'ivyuma ye Fabrice mu rukundo ndamukengurukiye. Elvin Uhire muje kwisheza kiganiro nkabanda yifuje kugira amahoro yihoraho. Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.